Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka. Ico Imana yanditse iba yaracanditse. Ayo niyo majambo y'urufatiro y'igisabisho cyo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 mukakaro uyu mwaka wa 2026 mw'ishengero Israel Church Burundi citabwe na Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka aherekejwe n'abashingamateka batowe mu ntara ya Bujumbura. Umuvugabutumwa Vital Nzubahimana yishimikije amajambo y'Imana yasomwe mu bitabo vy'itanguriro 6, itanguriro 28 na Yohana 9. Yaragarutse ku bintu 6 umuntu wese yokwama zirikana. Ivyo navyo ni kuzirikana kw'Imana ikujeje igikorwa kanaka atawundi kibaza, kubaha Imana, kumvira Imana, gusenga, kwiga gukora ibishobora guhindura ubuzima bwawe no kwibuka ko inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Mu mpanuro yashikirije Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yishimikije amajambo y'Imana y'uwo munsi, yarerekanye ko abari mu mabanga atari igikorwa coroshe, ahubwo baba bafise umuzigo ukomeye cyane. Akaba yarashimiye Imana ukuntu yama hafi kandi gashoboza indongozi z'u Burundi. Nyeniteka ati none ko Imana yagumanye natwe ikongera igatera iteka igihugu cacu mu makungu, tweho ikiguzi twotanga ni ikihe? Ati ikiguzi twotanga n'ikigongwe, ari naco gituma Imana yahaye u Burundi iyerekwa ryo gushinga umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira, maze abarundi bagaheza bakanywana. Ivyo abana b'abantu badashoboye imbere y'Imana n'ubusa. Ariko rero nimba Imana ikora nivyo irakora, nongeye kubivuga kandi tukayisaba ikaduha. Menya ikiguzi, menya ikiguzi. Nimba Imana iguhaye uburongozi, nubukore, nubushire mu ngiro wisunze uwaguhaye ubwo butumwa. Niyo mpamvu kuba mu mabanga, kuba mu burongozi bwa bene wacu n'umuzigo ukomeye, n'umuzigo ukomeye. Nababwiye iyo severe nayibabwiye uko abantu babyibaza mu nzira zoroshe, Imana yaravyivanzemwo iravuga ati je ibyo nshaka nibi. Ati nshaka ko muyita kumenya ukuri no kurekuriranira. None katwemereti umugwi witwe kumenya ukuri no kurekuriranira. None wewe ubwo bufise n'ubwande nubwo abantu cyangwa n'ubw'Imana. Akaruhuko k'abashingamateka si umwanya wo kwicara haba namba, ahubwo n'akaryo keza ko kwegera bene gihugu bakabasanga ku kivi, bakayaga nabo bati mbega hiwanyu havugwa maki, intambwe mugeze ko kwiterambere niyihe, intambamyi muhura nazo nizihe, maze bakabatera intege mu bikorwa vy'iterambere.
muri iki gihe c'akaruhuko k'abashingamateka ka Mukakaro, abashingamateka batowe mu ntara ya Buhumuza baragendeye abenegihugu b'iyo ntara barongowe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Busesiya Nkezimana. Ku mugwa mukuru w'intara bakaba baraganiriye n'abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'intara, maze bahanahana ivyiyumviro ku buzima bw'intara muri rusangi. Bakaba barabiye hamwe ivyaranguwe, intambamyi bahura nazo hamwe n'imigambi yimirije kurangurwa. Ivyaranguwe bikaba vyisunga hanini politike ya leta yo guteza imbere abenegihugu, aha twovuga nka wa mugambi wo gutera amavoka, isuku n'isukura, guteza imbere indero mu mashure, gusubiza agaciro inzu za leta n'ibindi. Naho Buramatari ashima intambwe ya politike yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ishitseko, kuko ubu ubuyobozi bwose 15 bumaze gushikanwa mu ntara, amenyesha ko intambamyi ubwo buyobozi bufise ari ukubura amafaranga yo gukoresha inyubakwa hamwe n'abakozi. Turashima ko ibisata byose bigize ubuzima bw'intara, amadirection provinciale 15 yose yaragiyeho, arafise abayarongoye, ariko mpabanshikiriza ikijanye n'intambamyi turiko turahura nazo. Hariho amadirection atarashobora kuronswa uburyo bwo gukora ibikorwa bategekanije, mbere n'uburyo bwo kubaho ibintu frais de fonctionnement batarashobora kuzironka, mu gihe muzi yuko ubu twatanguye umwaka mushasha ubijanye n'ingene uburyo bukoreshwa. Ubu tukaba twawutanguye batigeze baronka yo muri muri ya budget revisé, ayo barose kugira ngo bashobore kuronka kurondera udukoresho baba bakeneye, amamashini n'uturido n'ibindi byose equipement muri rusange. Abo rero murumva yuko gica kibi kibazo. Hanyuma iyindi defino vuga na ma direction provinciale yagiyeho, hakajaho le directeur provincial nabo bafashanya, ariko inyuma y'imisi mikeya bagaca basubizwa i Bujumbura, aho biri cyane cyane mu gisata kijanye n'ubutunzi. Nk'ubu muri direction provinciale des marchés publics hari directeur, hari directrice wenyene, mu gihe ubwa mbere bari bagiyeho bose, bwabo bari bahagiye baca barasubizwa mu bindi. Naragerageje kubishikiriza umushikiranganje, arambwira ngo bazociga, mugabo murumva yuko ni intambamye kuri twebwe mu ntara, kuko uko twari twiteze ko ibikorwa bigiye kuranguka, murumva yuko bica bigorana. Umushingamateka Ernest Niyokindi arongoye umugwi w'abashingamateka batowe mu ntara ya Buhumuza, akaba yarashimye ibiriko birarangurwa mu ntara, aca asaba ko hoba igicapo c'ingene ibisagara vya Buhumuza bitunganijwe nk'uko abandi bagiye barabishikiriza mu ntumbero yo guteza imbere inyubako mu ntara. Kinshashema directeur tuje nico mugomba guherako cyane, kuko ishusho y'intara yacu ibonekera ngaho nyene. Schéma directeur a construction anarchique ari naho usanga bizana na ya maritige ari nko nga muri commune ya Cankuzo, usanga abantu bubatse mu kajaga canke baraguza amaparcelle, ugasanga amaparcelle aguzwe inshuro zingahe, ugasanga aguma mu manza. Nibaze ko ico kintu twe nk'abatowe twumvise yuko Buramatari yashikije yuko yaronse amarandevu batandukanye poho sinzi ko ciswe restitution ki muri infrastructure muri Obuha. Tutegeza kubona ko ico kintu kinyaruka, kuko ni mushinga ukomeye cyane gose kugira ishusho y'intara, hanyuma haboneke neza ibibanza bisigaye ivyo kwaka muri ibihe, amazi yo kuba kameze gute, hanyuma tumenye les places touristiques, tout ça ni ibintu byinshi bicavye neza gisagara ngene kiba kimeze. Ico vraiment nk'ubu twebwe nk'abato turumva yuko tubori interpeller d'appuyer Buramatari kugira kinyaruke cyane gose. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka nawe nyene yarashimye ibikorwa vyaranguwe, maze asaba ko mu gutororokanya imigambi mikuru ibikenewe kuyitegura
kuyishira mu ngiro hamwe no kugenzura uko yakozwe hoshigwamwo abo vyega bose. Kugira ngo bishobore kuja mu ngiro neza birasabwa yuko nk'uko uno munsi turi hano twaje tuva mu bisata bitandukanye dushira inguvu hamwe tugakorera mu runani tugakora twuzuzanya kugira ngo dushobore gushika kwayo mahangiro twihaye. Aho ico noca nsaba nuko hoba kwigira hamwe ibikorwa biba bikenewe, identification z'amabezwe prioritaire haba mu makomine guhera ku mutumba kuduga gushika mu ntara. Ikindi kijanye n'abapartenere nabo nyene mwavuze dufatiye uwariko aradushikiriza ivyaranguwe aho avuga ati birashobora gushika igikorwa kikagera muri faze yuko caheze hageze muri reception bagaca basanga harimwo agahazi kubera bitabaye identifié muri dossier d'appel d'offre. Ivyo navyo nyene haba habayeho kudakorana neza na administration. Mu bisanzwe les partenaires au développement bategerezwa kuza gushigikira gufata mu mugongo ibikorwa vya leta. Aho rero kugira ngo ivyo tubikinge birasaba yuko haba gukorera hamwe hakiri kare hakabaho identification des besoins, planification conjointe vyose hamwe na suivi bikagenda abantu bari ko bakorera hamwe niho tuzoheza tukabona umwimbo. Muri iyo nama kakaba kabaye n'akaryo kuri buramatari ko kwerekana abagize komite y'iterambere ry'intara harimwo n'abashinga amateka. Mu guheraheza bakaba baciye baja kugendera ahariko harubakwa igorofa iteye igomwe izoba ari ibiro vy'intara ya Buhumuza. Muri urwo rugendo mu ntara ya Buhumuza icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka yarasangiye kandi kiyago n'abarongoye amazone n'abakuru b'imitumba bo muri komine Butihinda. Mwijambo ry'ikaze musitanteri wa Butihinda yamenyesheje ko abene gihugu bari ku kivi eka mbere n'umwimbu utera wiyongera. Ati mugabo naho hama habaye amahimiriza n'ibihano urudandazwa rwo mu kinywabi ruracibonekeza hamwe na za nzoga zibangamiye amagara y'abene gihugu. Inzitizi zashikirijwe ahanini zijanye n'ikena ry'amazi meza n'umuyaga nkuba abunguruza ibintu n'abantu bashinga ibiciro vyo kwiyunguruza uko bishakiye, imbuto z'ibigori hamwe n'umwavu biteba gushikira abene gihugu hamwe n'uduce twegereye umupaka tudashikirwa n'iradiyo y'igihugu hamwe n'imihora yo gutumatumanako. Ikibazo mfise nikijanye na déplacement. Twebwe tuba mu ruzo biratugora kwiyunguruza cyane nk'iyo tugiye iyo dushaka kuja nk'Imuyinga nk'Ibujumbura. Yego abashoferi bafise imodokari zunguza abantu akenshi usanga tuko turaharira kubijanye n'ibiciro. Turashaka gusaba rero nimba byoshoboka nkuko handi tusanzwe tubimenyereye dufate nk'Ibujumbura n'ahandi basohora tarife y'ibiciro mwibarabara ku bantu biyunguruza n'amamodokari. Nimba rero byo kunda rero muzoze murabashikiriza ibiciro kugira ngo abashoferi bashobore kumenya amafaranga bashobora guca umukiriya. Akenshi usanga ko baduca amafaranga atazwi, turaharira ku mafaranga kugira ngo tubahe, kandi umuntu ashaka kuyunguruza kubera bashaka kuja ahantu amahe yose bamuciye arayatanga. Turasaba rero igiciro bazoramenya ibiciro amahera baca umukiriya kugira ngo natwe ibyo biratworohera. Yego turazi ko dufise ibarabara ribi kandi n'ibitoro biragoye kuboneka aho duherereye, mugabo rero ibiciro bimenyekanye vyo dufasha. Ikibazo rero mfise icambere ni imyidogo yabe n'igihugu ndongoye ku kibazo kijanye n'umwavu. Mwagize ico mukivugako ariko rero nshaka muze kumpa inyishu ikura imyidogo bafise.
imyidogo yabivuga gute? Inama nshingamateka yaricaye, imaze kwicara itora itegeko yuko bategerezwa kwegera ku mitumba abenegihugu bakagira komande y'umwavu. Aho hari mu kwezi kwa mbere, murarungika abakozi baserukira intwaro hagati mu gihugu, uburimyi n'ubworozi, no kuvuga harimo umukuru w'umutumba, agronome n'ujejwe iterambere ku mutumba. Barandika, abenegihugu barakomanda, amafaranga aratangwa. Kuva muko kwezi kwa mbere ntibarabona n'intete imwe y'umwavu. Iki imyidogo yabikavuga ati kubera twebwe twakibumbi 61 leta igashya ko 64 leta bibabuza amahera yo kongerako cyanye bipfirahe. Twebwe tuba neza na neza hafi y'Akagera ku mupaka. Mugabo iyo hageze saa moya z'ijoro kagoroba connection baca n'amarezo bagaca. None ko tuba turi ku mupaka kandi ducungereye imbibe, none hagize ikintu tubona turakibaza gute? Ama connection amarezo baca nta communication yongera gukunda. Ni zone iri ku mupaka w'u Rwanda. Rero ikibazo dufite ni iki, banyakubahwa, haraciye imyaka myinshi dusaba ikibazo kijanye na communication. Hariya telefone dukoresha limitere, nta munara n'umwe wa limitere uriyo. Twasaba yuko ico mu gituronsa. Ikindi naco burya iradiyo yaho nta makuru twumviriza yo mu Burundi, twumviriza iradiyo zo mu Rwanda gusa. Rero ico kibazo twaragishikiriza kuva kera, tukabasaba rero kugira ngo mubandanye mudushikirira hejuru kugira ngo bize bigende neza. Murakoze. Hama kuri iki kijanye na communication, aho muvuga muti twebwe amaradiyo burya twumviriza ayo hanze y'igihugu, izo mu Burundi ntitumenya ibiriko biravugwa tutabanje kubibariza ku bandi canke tuvyumvire ku matelefone za WhatsApp n'ibiki. Muri iki narabonye kuko mu karuhuko gaheze ko mu kwezi kwa gatatu twari twagendeye abenegihugu, iyo twaje tuva mu gihugu cyose, abashinga amateka nabo bamwe bose iyo batowe baragiye, kandi ico kibazo mu bintu twaje dufise carimwo singaha gusa na hariya muri Butanyerera nabo nyene ico kibazo baragifise, kuko naho nyene murabona ni ku mupaka. Ubu rero narabonye mu bushikiranganje bujeje gutumatumanako barabahaye amafaranga yo gushobora kugira ama antene kugira ngo abarundi bose bashobore kumva ibibera mu gihugu cyabo. Nibaza yuko ivyo mu misi bizoba byatoye umurongo mureme. Ikicari mitere kumbure nico umuntu yobandanya akagira suivi, kuko muvuga muti na WhatsApp nisubira gukora, ati hagize agakacira twobura n'ingene dutanga inkuru. Iki iyo umuntu yogikurikirana, iki turemeye kugikurikirana. Hariho wavuze ati bashinge igiciro cyo kwiyunguruza uva mu ruzo. Jena mbere naciye mbwira buramatari nti uwo muntu rega asabye nabi, iyo apfuma avuga ati nibarabi barabara rikogwe kumbure, ushaka gusanga ari ryo rituma baduza ibiciro kubera ibarabara ritameze neza. Rero dusabe musitanteri bariko barategekanya ibikorwa, muzoraba iryo barabara nimba mutamaze kurishiramwo ingene ryoshobora gukorwa neza kugira ngo kwiyunguruza biheze vyorohe. Ku kibazo c'ikena ry'umwavu cagiye kiragaruka cane, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yarahumurije abenegihugu kw'ico kibazo leta igifise mu ntoki kandi atako itari kirakora mu kugitorera inyishu, ariko mu kurindira agahimiriza urugo rwose kwimbanya barega kugira bashobore kuronka amase baba barakoresha. Kwimbanya barega batubwiye yuko mukiri hasi cyane ku rugero rw'ibicendwi kwijana,
muravyumva ko ari bike. Aha umwe wese azi guca niyasubira inyuma hariya arongoye arabe yuko abo arongoye boba bariko baritabira ako kamo, kuko umwavu w'ikizungu naho uboneka ari wonyene usanga umwimbu utabaye mwiza nk'iyo uvanganye n'urya mwavu w'ikirundi. Ko rero muri no misi abajejwe uburimyi n'ubworozi bariko baraduhimiriza cyane kugwiza uyo mwavu w'ikirundi kugira ngo usahirize urya mwavu w'ikizungu mubishire mu nshingano zanyu z'ivyo mubwirizwa gukurikiranira hafi. Mu gihe hari umwimbu wononekara kubera kubura isoko, umushingamateka Busesi Nkezimana yasavye abanyabutihinda ko boshinga uduhinguriro duto duto two guhingura umwimbu maze baje barawushora mu bindi bihugu uhinguye. Akaba yarahaye impanuro abavyeyi zo gukurikirana indero y'abana muri iki gihe c'akaruhuko maze batange n'akarorero keza mu gukomeza umubano mwiza mu ngo batibagiye guteramira amahoro n'umutekano. Muri iyo nama kakaba kabaye n'akaryo keza ko gushikiriza amabati 500 hamwe n'udukarata two kwivurizako 335 abene gihugu bafise amikoro make. Ngaho nyene ibutihinda icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yaragendeye ahariko harubakwa inyubako zo kwagura umupaka w'Ikobero hamwe na parikingi y'imodoka. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka ntiyagarukiye aho. Mu gihe abene gihugu b'Ikayongozi muri komine Ruyigi bamaze indwi zibiri batagira umuyaga nkuba, baramwituye nk'uwo bitoreye ngo abaserukire, maze nawe arishikira ku rugomero rw'umuyaga nkuba rwo ku ruzi Kayongozi kugira akurikirana ico kibazo. Akaba yari kumwe n'abajejwe intwaro hamwe n'indongozi z'igisata ca leta kijejwe gukwiragiza umuyaga nkuba hagati mu gihugu ABR. Ico kibazo c'umuyaga nkuba ucikagurika subwa mbere kibaye kuko ugo rugomero rumaze kuja ruragira ibibazo nk'ivyo kenshi. Ivyo navyo bikaba bifise ingaruka mbi kwiterambere ry'abene gihugu. Umuyobozi mukuru wa ABR akaba yasiguye ko imoteri imwe muri zibiri zigize ugo rugomero itari kirakora, eka mbere n'ikora ikaba ikora nabi kuko icuma gituma urugero rw'umuyaga nkuba urungikirwa bene gihugu ruba rukwiye régulateur de vitesse rigikora, bikaba vyatumye ivyuma vya bene gihugu bisha. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yasavye abarongoye ABR ko iyo hagize ikibazo cibonekeza kuri ugo rugomero ko boja barakorana n'abajejwe intwaro maze bagatanga amakuru ahumuriza ku bene gihugu kugira bamenye ibiriko birakogwa. Akaba yasavye kandi ko igisata ABR cobanza gusuzuma neza inyubako z'ugo rugomero imbere yuko gwakigwa icese, bikaba bitegekanijwe mu mwaka umwe gusa. Imvo yatumye tugendera runo rugomero nuko amaze igihe kirenga indwi zibiri abene gihugu bo muri zone atamuyaga nkuba bafise, kandi imbere yuko bawubura hariho ikibazo cagiye kiribonekeza, umuyaga nkuba barose ukazura turira ivyuma vyabo nk'amamashine, amatelefone ndetse n'ivyuma bimwe bimwe bakoresha nk'insyo byagiye birasha bitari bike. Twashitse hano turaraba, batubwiye ivyoba bitameze neza, aho nk'uko mubibona hano hari ivyuma bita tribune bibiri, mugabo batubwiye yuko hakora kimwe. Batubwiye kandi kimwe naco nyene muri uno mwanya ko kitariko kirakora neza kubera yuko icuma gituma abene gihugu kibagaburira umuyaga nkuba bariko barakoresha bashoye kutubwira ko mu ndimi z'abanyamahanga citwa régulateur de vitesse kitariko kirakora. Ni muri iyo ntumbero rero twashoboye gushika hano kugira ngo turabire hamwe
ingene ibintu byifashe, mbere twigire hamwe ibishoboka twoshobora gukorera hamwe turi kumwe muri ya ntumbero ya nyen'icyubahiro muri cya kivugo ciwe avuga ati turi kumwe twese birashoboka. Twebwe nk'impanuro twagerageje kubaha nuko habwize ingorane iba boza barabimenyesha hakiri kare, abenegihugu bakamenya ingorane yahabaye, bakamenya n'ingene bashobora kubyifatamwo, kuko byibonekeje yuko usanga abenegihugu batamenya ingorane ibihari, bashoboye kumenya ko izohera vuba canke izomara igihe kirekire. Uru rugomero rw'umuyagankuba rwoba rusigaje ruri muri garanti y'umwaka umwe, mugabo bimaze kwibonekeza kenshi ko hama hari ibibazo bitandukanye bituma haba pane, amatara akaza aracikagurika ndetse n'urugomero ugasanga rwabomotse. Twabasabye rero yuko baturabira imbere yuko haba kwakira burundu runo rugomero, bagenda bakaraba mu byari mu masezerano ingene byategerezwa kuba bimeze, ko bihuye n'ibyubatswe, kugira ngo baze bashobore kubyakira bimeze neza, bize bibe iby'igihe kirekire, ntibize bibe ibintu bazokwakira bahejeje kubyakira ugaca usanga ntibisubiye gukora. Umushingamateka Busesi Nkezimana akaba yaciye atunganya inama n'abenegihugu aho baronse akanya ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo, bakamenyesha ko ivyuma vyabo vyahiye vyatumye bagira uruhombo rwababa amafaranga imiliyoni 235, baca bagira ko basaba inshumbusho. Tumaze guharura ibintu bimaze guhomba muri zone, twaharuye dinamo zishika 11 mu kiringo kitarenze n'imyaka 2. Nkayo mahera na mahera menshi, dinamo imwe ihagaze ku miliyoni 5. Rero nk'abantu bari bazifise twagomba tubaze, mbega ishira hamwe ya BR risanzwe itanga umuyaga nkuba, hanyuma ivyo bintu bikaba vyahiye biturutse ko uwo muyaga nkuba nyene udatunganijwe neza, mbega aho hariho agashumbusho abenegihugu bari bafise izo dinamo eka n'ibindi vya vyarahiye mwoshobora kuzobahereza. Umuyobozi mukuru wa ABR akaba yamenyesheje ko agiye gushikiriza ico gisabo abamukurira, acashikiriza ko bagiye kuba bararonsa umuyaga nkuba benegihugu hakoreshejwe gukurakuranwa delestage, mu kurindira ko ivyuma vyo gusubiriza ivyapfuye biboneka, kuko ari bibanza gutumwa ko hanze y'igihugu. Akaba yemereye abenegihugu ko abahinga atako batariko barakora kugira basubize ibintu mu buryo. Bakunzi b'ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka, aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.